Anga hari indirimbo wabukunda mu buzima bwawe apana iyo waririmbye y'undi muntu ngo bukunda. Indirimbo y'undi muntu nuvuga reka twisunge kuba nyene reka twisunge kuba nyene nabwiye ko nkunda indirimbo ziwe cyane kurusha abandi yego n'abandi ndazikunda kandi zirahari vraiment ndazizi zimwe kuziririmba ariko reka twisunge kuri Double J nyene. Yego hari akantu wavuze ngo indirimbo ni uziyandikira Okay, nuziyandikira none ntabwo uha nkundi muntu akakuba si kugira aguteza intege kubandanya uririmba akaba ari wese agufasha kuko arabona usanga baba bafise nka umuntu amudoza sivyo cyangwa amufasha agasoma iyo ndirimbo kugira gutekoresha kuko nta muri byashobora kuvuga ngo indirimbo zisumuje nandika ngo bivanye nuko uraje ko arabarimvyi benshi indirimbo zabo usanga zishora nko kubatuma bafungwa bagira iki ninde yoshobora kubaguha impanuro ku bintu by'imiziki mbo ndibaza hajya burya abantu benshi ibintu niyo babikora bakabirenga ko baba babona yuko ibintu atari vyiza. Jewe indirimbo nta muntu numwe nigeze ngisha inama ngo nanditse indirimbo ngo nyumviriza ngo bimeze gute ubwanje narayikunze indirimbo ndumva yuko n'abantu boyikunda nta muntu numwe yamfashije kwandika byose naravyifashije mbo umuntu novuga yamfashije kuko yatanguye kundemesha nkishika muri studio ni producer nkora indirimbo kuko mbere yo recording arabanza akubwira ati ririmba live akumviriza kwanza yarambwiye ati indirimbo ni nziza tiyikore kuko nari namuhitishije mwo mu zindi ndamubwira ati hagati y'iyi n'iyi fasha iyo nobanza kuririmba arambwiye ati ririmbi Karere tumushimire cyane uyu muntu yagerageje kugutera niyo ngakana kanagucaguze niwo nyene narishaka kumva narishaka kumva yuric rero mu buzima busanzwe tureke bya muzike usanzwe ukunda iki ubuzima busanzwe ndakunda gukora akazi kanzanira amafaranga kuzanira amafaranga okay kuvyimirire aya aha oreka tuhiyonze kuko ndibaza tuvuze ngo kuvyimirire hari umuntu ushobora kuvuga ati je ndakunda ikijumba basi tumumbaze ivyo ntakunda ivyo nkunda ni vyinshi mu buzima busanzwe ikintu udakunda icyo ntakunda mu bijyanye n'ifungurwa mbo sinkunda ubugari bw'umumbati uba nk'idakunda birashika ariko ntubimpora sinabiguhora nicaye ikintu mu buzima uba warakoze ukumva uricujije ikintu naba nakoze nkumva ndicujije mu buzima busanzwe mbo nuvuga ikintu mu buzima nakoze navuga ati noba narakoze nkumva ndicujije ubwanje ndumva umenga ntacyo kuko nta kintu ndakora je nkicuza byahatari kuvuga ngo numva nta nakarona kamurakora nyene kakaction nyene ukumva nyene uri wewe araba ariko mbwa ntiwicuza haraho usanga byawe bitabishaka urumva niyo mpamvu uticuza ibintu biba bitabishaka nagira no wicuza kavuga ati eski ikintu byagenze gute kugira yuko buryo umuntu atijuze ikintu yakoze kugira agikosora usanga biba bigoye bo reka tuvuge ikintu cyoba cyarabaye mu buzima mpora nicuza nkishika Bujumbura harabayemwo kuba noronka intuzenya opportunity yo kuba nosubira ku ishuri ariko kubera yuko novuga ati hajya utaramenya ubuzima icarico ntuburamenya ubwo aribwo narahuye n'umuntu arampimiriza ko nosubira ku ishuri ariko naramugabiye nyuma yaho naricujije wabonye umenga uba wakuze gusa ushaka gusubira mu ishuri ni ukuvuga kubera yuko nari namanutse nzanywe n'ibintu byo kurondera ubuzima sinamanutse ngo nje kwiga ngo nje mu mafamiye no je namanutse manukanywe n'ikintu cyo kurondera ubuzima ariko iyo nza kubimenya yuko uko bimeze uyu munsi ariko byogenze nariko naragiye ku ishuri nkasubirayo kubera uyu munsi hari ibintu byinshi nkenera gacu usanga hari intambwe ku ishuri ntageze kungora
usanga ko barakubuza ati n'ubundi aho hantu mpora nane nk'ubu uri inzuro nka wundi muntu yo guca nk'iyo ubwawe akavuga ati subire ku ishuri wumva byokorera gusubira ku ishuri kuko wumva ubyifuza nakubwiye je nsanzwe ndi umunyamwuga ndi ku ishuri ry'umwuga ariko ndumva umenga gusubira ku ishuri ngo umva ubenga byo kugora byongora kwicara ku ntebe y'ishuri ucanye n'abandi si kuvuga ngo ivyo bintu vyongora ni ukuvuga jewe nakubwiye ndi umwana mukuru mu muryango hari ibintu byinshi binkenera hari ibintu byinshi bikenera ko nkora cyane kugira batoya banje hari ibyo baba bakeneye kuri jewe kuko urabona abantu ntibavuka bafise ibintu kungana jewe hari byinshi mfasha batoya banje ariko basi ndakora cyane kugira je nimba ntamaze ishuri batoya banje bazorangiza amashuri kuko uzibibakorera kugira bayahetse kuko urabona nk'umuvyeyi hari aho usanga adashoboye ibintu byose kubera urabona abavyeyi bose ntibafise uburyo bungana urabona hari nk'aho abavyeyi usanga bafise nk'abana 5 ugasanga mwe 2 bariga 3 ntibiga kubera yuko uburyo ni ukuvuga yuko jewe ko namaze gushika kuri uyu mwanya wo kuba no pambana mu kazi kanaka nkakora kugira batoya banje baronka ikintu basi cyo basapotinga ku ishuri mu buzima busanzwe ibintu nk'ibyo urumva asubiye ku ishuri ntivyo babinyoroheye ariko urumva ndi ku ishuri ry'umwuga mba ndiko ndarondera ivyunguka bifasha abatoya banje yego Mr Yuric kukaje cane n'abafana bawe bazi barumva yuko Mr Yuric akeneye ibintu vyinshi kugira afashe famille yiwe rero saba abantu muriko muraraba mukunda kurikana TV ya Burundi yuko mukomeza tumuflowing kugira akomeze ubuzima bwo bubandanye kandi ateze imbere batoyi biwe murumva yuko ari mabezo menshi cane akimukeneye ukumva yuko wogirirwa amahirwe yo kuronkwa nk'ubuzima ukabona urateye imbere urumva neza wosubira ku ishuri nubwo wavuze ko ukora ibyo bintu by'imyuga mbona kuvuga dufatiye ngaha ku muziki urabona abaririmbyi benshi baratunzwe n'umuziki kandi urabona nanje nisanga mfise impano y'umuziki nuvuga ikintu cya mbere wambwiye ngo icyo nosaba abakunzi ba album no basaba yuko kwanza banza bakaja kuri YouTube channel yanje izina ni Mr Yuric bagakora subscribe bagakora j'aime ku ndirimbo like na comment kugira iduge kwanza hama ikindi nacyo cy'ingenzi mbona nosaba kuko hari abantu benshi bifuza gufasha impano z'abana bato urana mu buryo ntibiba bigoye kubera umuziki kenshi ingambo nyinshi usaba amafaranga kuko kandi abantu urabizi ntibameze kumwe mwebwe mushobora kuba mwantumiye ngaha akaba atari amafaranga mwansabye ariko hari abandi benshi badusaba amafaranga kandi urazi niho tugitangura niho tuba dufise n'ibintu byinshi bidusaba amafaranga ni ukuvuga umuntu wese yoba afise ikintu yokora kugira iyi mpano iduge vraiment iyo gikora kabisa yo bakoze ikindi nacyo tugiye mu buzima busanzwe ndi umunyamyuga nabikubwiye hari abantu benshi baba bafise ubuzi bwinshi butandukanye je ndapambana kuko nibyo nisanzemo nta mpamvu yo gufinata hari umuntu aba ashoboye kuvuga ati je ndafise akazi naho uyu mwana agakora kamuzanira amafaranga kubera uyu muziki tujamwo dutwayemo amafaranga kubera ntabwo dukoresha amaboko gusa ngo dushoye amenyo no umuziki n'amafaranga bifo yuko tuba dufise ikindi kintu giduha amafaranga dukoresha mu muziki ego Mr Yuric ego watubwiye yuko indirimbo ari imwe yonyene imaze kuja kuri channel yawe none nk'abakunzi ba Mr Yuric twumva twiteze ibindi bintu bishanka je ubona heje kuba umukunzi wawe ngiye kuzanda guflowinga sana yo nongira ntumira n'abandi bantu ko twokomeze kugira iki kumuteza imbere rero nta bindi bikorwa twitega ibindi bikorwa canke na karirimbo kamwe konyene nta yindi zodo dushaka tuguma turi muri posit ni kuvuga sinshobora kuvuga ngo ni indirimbo imwe yonyene kandi nababwiye ko nkeneye kubikora nk'umwuga nk'akazi indirimbo zirahari nyinshi zanditse ariko mbajije ko mba numva icyo washatse kumbaza washatse kuvuga ati mbega ibindi bikorwa bimeze gute reka ndakubwire yuko ibintu byose
navuga ni ku mugambi w'Imana. Mbo nta buryo burebure buhari bwo kuvuga ngo ndafise bwo gukora izindi ndirimbo, ariko kujya napambanye nkakora iya mbere nzotegerezwa gukora n'izindi. Tuzitegerero vuba cyane kuko indirimbo ya mbere ni lyrics na video ifise, ni video lyrics gusa yanditse. Reka ahubwo ndanabateguze ndababwira yuko ku gikorwa gikurikira nzobaha na video. Yego Mr. Yuric urakoze cyane. Turashaka rero ugire akajambo ubwira abakunzi ba Burundi kanyuma, kuko dusa nk'abahereje ikiganiro. Mbo icyambere na mbere reka nshimire umuntu wese akurikirana TV ya R. Ndabasabe yuko nababwiye yuko icy'ingenzi basimbire kuri YouTube channel yanje, bakore sabone, bakore like na comment na share kuri ya ndirimbo yanje shasha iracari hasi cyane bashaka gukomeza kuyiduza kugira turabe ko yogera basi ahandi hantu kwindi ntambwe. Hama bakomeze badukurikirana kumbura ibintu birashobora kumera neza. Cyane urakoze cyane Mr. Yuric kuba waje kuri twaraguhaye ubutumire ukaza hano kuri Burundi, katubigushimira ko cyane umukama akomeze kugirira neza. Tweka rero dushimire n'abakunzi ba Burundi ukuntu mukomeza gukurikirana ibiganiro vyacu, ukuntu mukomeza gutera intambwe no gira abantu mukunda kureba ibiganiro vyacu mutaragira sabone. Kuri mbasaba muyigire sabone ko zemara ibiganiro vyacu byoroshe, kuko nga kuri Burundi tuje tutavyorosha tugiye turashira ko ibiganiro byinshi kandi vyiza byo bagirira akamaro mu buzima busanzwe nk'abartiste mwese biyumva yuko abana bakomeye mwese mukomeze kuza ngaha kugira dukomeze gukora ibintu bimeze neza, dukore kumenyekana, twongere kandi duterana intege. Rero mukomeze kugubwa neza aho muri hose, mukomeze kubana namwe.